Atamagara meza ahari iterambere rirama ntiryotsimbatara ari naco catumye Fondation Umugiraneza yugurura ibitaro Polyclinique Umugiraneza biri mu ntara ya Gitega muri komine Giheta. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari nawe anserukira imbere y'amategeko Fondation Umugiraneza aratubwira ibikorwa nyamukuru bizorangurirwa muri ivyo bitaro. Mu ntango rero tuyumvira cyane igisata ca maternité tumaze gutangura kubaka igisata cyo kuvura indwara z'amaso. Nabwiye ko ari cyo twatanguriyeko, ariko ivyo bisata bibiri nivyo twabona ko ari byo tuzogukorerako cyane, maternité no kuvura amaso. Igisata cyo gupima indwara ari cyo laboratoire naco nyine tugiye kugishiraho vuba. Mu byo tugiye kandi kwakorera ngaha, kwakira abaje batwitura muri urgence, hamwe bakira imbabare. Turafise n'igisata ca chirurgie, ibikoresho birahari, abazoza bose tuzobakira. Ngo bakaba batibagiye n'igisata kizofasha imiryango imwe imwe itagize amahirwe yo kuronka ibibondo. Aho twagiye turabona imiryango myinshi itagize amahirwe yo kuronka kibondo, nk'abavyeyi twaciye dufata nka nkama, na cyane cyane dufashwe mu mugongo n'ishirahamwe Merck Foundation, dushira mu ngiro umugambi wo gutunganya aho tuzofashiriza imiryango itagize amahirwe yo kuronka kibondo. Ivyo bitaro bikaba vyari bisanzwe bikora nubwo bitari bifise inyubako ikwiye yavyo.